igenekerezo rya 21 ruheshi uyu mwaka hariho ikiziga c'umuntu yatowe yanizwe mu konga kagabura ikibuga c'umupira w'amaguru ca Paroisse yitiriwe Yohani Batista Mweranda na Radio Maria ni ngaha muri Gihosha muri commune ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Ico kiziga rero kimaze gutorwa nkuko igihe cyose habaye icaha inzego zije umutekano zamaze zikora amatohoza amatohoza aciye atangura hanyuma baratinda barafata imodoka imodoka y'uyu mwene kwicwa yariko aranyonga yari Probox Probox I3355A iratinda yafatirwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura ifiswe n'umuntu ariko arayitembereza. Uwo muntu yitwa Akubar amaze gufatwa yaciye avuga ko nawe yayiguriye uwo mupolisi yitwa Arakaza Didier. Hanyuma uyu nawe amatohoza yaciye abandanya kuriwe gushikaho hatinda harafatwa abandi bashika kuri batatu aribo Nshimirimana Justin batazira Happy Ndikumana Desire batazira Maisha ni ya Mungu hamwe na Bikorimana Rashid. Aba rero nibo aba babiri ba mbere Nshimirimana Justin alias Happy Ndikumana Desire alias Maisha ni ya Mungu hamwe na Bikorimana Rashid nibo bateguye umugambi wo kugandagura uyu mwene gihugu yitwa Harimeshi Ponsier mwene niyibigira Vena na Nizigimana Leticia yavutse mwaka w'ibihumbi 1949 avukira Igakenke muri commune Gatara muri province ya Kayanza. Yarasanzwe anyonga iyi modoka yunguruza abantu. Aba babiri ba mbere twavuze nabo nyene barabashoferi no kuvuga bari bazinanye barapanze rero uyu mugambi wo kumwaka ubuzima kugira bamutware iyo modoka yiwe asanzwe anyonga. Uwo munsi rero uwo munsi wa tariki 20 ruheshi nko mu masaha 10 baramutelefone baramubwira ati ingo tuguhe akazi. Bacamubwira bati guhera iyo saa 10 ati guhera ubu turaguhaye akazi wewe udura tujana aho tukubwiye hama turaza kuguhemba. Niho rero aba babiri Nshimirimana Justin batazira Happy na Ndikumana Desire batazira Maisha ni ya Mungu nibo bari mu modoka hamwe n'uyu muhisi uyu Ndikumana Desire batazira Maisha ni ya Mungu yari yicaye inyuma afise n'agasakoshi karimwo kya kiziriko mwabonye bamunigishije. Hanyuma wariko aranyonga urumva n'uwo muhisi mugabo amasaha yo mwijoro baratangwe baratembera ngaha mu gisagara ca Bujumbura baranamujana ahantu mu kabare baramugurira n'utuyoga. Hanyuma gushikaho mu masaha 2 z'ijoro bamubwira bati tujane hariya mu Gihosha. Bashitse rero hajya muri kajya hafi ya kajya konga baciye uyu Nshimirimana Justin batazira Happy yaciye amubwira ati reka jewe nje kuri vora mbarije nyonga imodoka nawe uce wicara ngaha ruhande yiwanje. Uyu yaremeye kuko bari basanzwe bazinanye bose barabashoferi. Hanyuma baragenda gatoyi bashitse imbere bagira bashikire kano konga rero umwe ari inyuma yarafise ikiziriko aca kimwambika aca shambika umwe ari imbere ikiziriko baca baramuniga baca bafata ikiziga baca bagitera muri kajya konga. Nyuma bamaze kumuniga uyu yitwa Bikorimana Rashid wewe yari yasigaye ariko ararondera uca za kugurisha imodoka. Niko rero guca bamubwira bati ya modoka yabonetse. Hanyuma nawe ati ni muyinzanire mu Buyenzi aho yarari ati nanje uca yigurisha turi kumwe na Muronsi. Aha rero yavuga uwo mupolisi. Hanyuma imodoka baca arayimushira umupolisi aca arayitwara ari nawe yaciye ayigurisha kuri umwe bayifatana ariko arayitembereza. Icagiye kubonekana rero nuko neza na neza yuko umupolisi yari kumwe nabo kuvaka ibipanga buno bwicanyi bw'ubusuma bwari ufite intumbero y'ubusuma nuko yamaze gufatwa umupolisi yamaze gufatwa n'abapolisi yahavuye yandika ubutumwa yandikira uyu yitwa Bikorimana Rashid yitwa ko ari we yamurondeye ngo ayibagurishirize amwandikira amubwira ati jewe nafashwe burya ni murabo kungene muca mwica urya bayifatanye kugira ngo
ntagire igisubira kumenyekana ku vyabaye vyose. Biboneka rero yuko kuva bakibitangura bari kumwe uko bari bano bantu bose bane. Amatohoza rero yerekanye yuko iyi modoka uyu muntu bari bamugandaguye kugira ngo bamukure kw'ino modoka yiwe bace banayigurisha. Aba rero dosiye ngaho iraheze, icirungikirwa ubutungane kugira ngo uze bakubita intahe mu gahanga maze bishure buno bubisha bakoreye umwene gihugu. Tugashimira cyane bene umuryango w'umuntu ko barafashije cyane bariko barakora amatohoza mu kurondera gushika batora iyo modoka. Turashimira kandi n'abandi bose batanze amakuru kugira ngo bano babisha baheze bafatwe bashikirizwe ubutungane. Tugatera kamo n'abandi bene gihugu bose bazobona canke bakumva canke bakaronka amakuru ajanye n'ubukozi bw'ikibi bwari bwo bwose bwabaye ko boca bayashikiriza n'ingoga abo bariko barakora amatohoza, kuko murabona yuko amatohoza arakogwa kandi agashika koko kukuri ntahinyuzwa. Murabona neza yuko abagandaguye umuntu bari ngaha, nta numwe ariko arabihakana ko nta n'ukuntu bobihakana, ivyemezo vyose birakwiye. Rero aho kuja bamwe benshi iyo bumvise icaha cakozwe baca bagenda kwandika ku buhinga ngurukana bumenyi cangwa aha babwira abandi badakora amatohoza. Barabona yuko tubateye akamo yuko igihe cyose bafise amakuru, igihe cyose babonye ikintu gishobora gukorerwa ko mu matohoza, boca bagitura inzego zije gutohoza, kuko murabona yuko arizo zonyene zishobora gukora amatohoza zigashika kukuri, kandi ukuri guca kuja mu butungane maze bene gukora ivyaha bakabihanirwa, hanyuma abataco bagira nabo bagaheza bakarekurwa bakidegemvya.